Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Na mreka taramutse abakunzi Bujumbura TV mutumbere hose amahoro n'umutekano amahoro n'umunezero bitangwa nuhoraho bibashware mu mutumbere hose bandamubwira subscribe na like na comment guys. On the mic uko na big kuna Scott kwenye camera right there. So uyu munsi tukatubabwire kandi ibintu bimeze neza muri muzika ya Buja Flavor. Numwe akora ubuzima bw'icari imwe. Ni music, ni journalist. Hey, mshaka kumubona. Reka tumuikaze nawe siyo ndi ni Peniel. Peniel talk. Tamwa karibu sana uyu hapa bro vipi? Karibu cyane. Salama. Salama. Meze neza. Neza cyane je ndashima meze bien urabona ko kayaga mbona mengo ni fresh ini. Ya kayaga mu gisagara cya Bujumbura karahari ndetse n'u Burundi bwose urazi ko ni kimwe mu bihugu bifise akayaga keza kandi turavyishimira cyane. Naam ndikubona Peniel Kamikaze. Ni Nation nini? Ya ni Ndagijimana Peniel amazina yanje y'abavyeyi ni Kamikaze Nation nk'izina ry'umu artiste ni Peniel Kamikaze 257 nk'izina ry'umu journaliste kandi n'umuntu wari wese arashobora kumfollowing haba kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter kuri Peniel Kamikaze 257. Peniel tuzi gusaza tukumenyereye cyane mu journaliste imyaka myinshi tukumenyereye ko ubu nawe ujanye n'indi talent tugusanzwe tukuziko yo kuririmba. Iyo cyo kurimba tutaja ku ndimbo yawe nshashu ufise wayitanguye kumona kwifise kuva ryari cyangwa atari kuririmba kuva ryari? Ya je natanguye kuririmba kuva kera. Sinkunda kuvuga ujya muntu avuga ngo je ngo navutse ndirimba cyangwa nakuze ndirimba ariko natanguye kuririmba kuva kera kuko je nakuriye muri famille y'abakristo abantu bakijijwe no kuvuga ko papa wanje n'umu pastor en fait nakuriye muri église naririmbye muri Sunday school hanyuma ndakura ngeze nko myaka gera kuri 13 14 gutyo ndaja muri chorale y'abantu bakuze aho hari Inyanzarake muri zone Muyange na cyane ku mutumba wa Ruvumera hariho église anglikane yo mu Ruvumera hari indirimbo nyinshi nanditse muri iyo chorale naririmbamo kugeza kuri no munsi bakiziririmba ariko neza na neza natanguye kwinjira muri studio ya production mu mwaka wa 2010 ndakora indirimbo ya mbere yitwa Mambo ya Dunia aho yari studio yakorera ngaho Inyanzarake hanyuma mu mwaka wa 2012 na rimwe ndakora izindi ndirimbo harimo n'indirimbo mbere nakoreye muri Golden Star Entertainment kwa kuke yagikorera ku Mutakura agikoresha Rubanza J hanyuma ndaduga indirimbo nakoreye muri MA igikorera mu Bwiza na cyane ndiyo ndirimbo mbere nayikoranye na Satbi ni kuvuga ndaduga kandi muri 2014 ndasohora indirimbo yitwa Babwire iyo ndirimbo nayisohoreye Inyanza muri studio yitwa Antivirus hanyuma ndaduga muri Sky Music ndakorerayo indirimbo yitwa Jonathan muri 2015 iyo ndirimbo ntiyashoboye gusohoka bivanye n'ukuntu yari imeze n'ibihe twari turimwo ntiyashobora gusohoka hanyuma career yanje kirahinduka kuko muri 2013 nari impejeje Imanite maze guheza Imanite rero nca ndavuga nti ndafise intumbero canke ihangiro ryo kwiga ibintu bijanye n'ubumenyesha makuru muri university nca ndafata faculté ya sciences sociales politique et administrative irimwo département ya communication na mass media hama mbona ko ngiye kuba umunyamakuru mvuga ntereka manze mpabure nirukange n'ubunyamakuru then itara nayo manze ndayibike gatoyi nzogaruka mu nyuma niho uwo mwaka rero ubona ngarutse kubera nahuye na support z'abantu batandukanye. Nawe je na video niyo ndirimbo nashaka kumenyera ko kubgawe Buja Flavor uko wayisize ico gihe ugihagarika no kuyisanze no ya Buja Flavor n'ibintu byinshi byahindutse cyane kandi merci beaucoup kuba biriko birahinduka uravye kera ingene byakogwa nuko biriko birakogwa ubu sico kimwe kera nta muntu wasanga ariko akubwira ngo naka ngo video nziza kera nta muntu wasanga ariko arakubwira ibi nabiriya bitandukanye ngo nimugire ngo mumfollowing ngo nimugirene ngo nabantu bangahe bagize ama commentaire ibintu nk'ivyo ngo shira indirimbo yanje kuri YouTube ivyo kera ntivyari bihari nibaze ko ari ibintu bishasha kandi biriko biraja ku rwego rwa none. Reka tuvuge vyeke indirimbo yawe nshasha wakoze indirimbo yakorewe muri studio yako na video ya titre ni tutawacheka tu kuki tutawacheka shaka ivyo byose bishe icyarimwe vyose ari bibi ya icyo mbere reka mvuga ati merci beaucoup kuri Robert Pro
n'umwe asanzwe arongoye inzu y'ihinyanyuriro ya Hope Talent Studio, ari nabo bashoboye gukora ino ndirimbo guhera kuri audio kugeza ku masanamu. Indirimbo yakozwe n'umuproducteur bita Bed Best, ni wasanzwe akorera muri Hope Talent Studio, ndetse ni nawe yabaye director mu iyo ndirimbo muri video. Ariko hari wundi nawe yitwa Ipax, niwe yari afise kamera, ariko Bed Best akaba director kubera nawe mwabonye ko nashoboye kumuha featuring tukaririmbana muri iyo ndirimbo. Ni indirimbo ifise histoire ndende kugira itebe isohoke ibe tutawacheka tu. Ni indirimbo novuga ni indirimbo ubwa mbere yatanguye gukorwa na Bed Best, araririmba ariko arayiririmbamo politike kubera n'umukongomani, politike yo muri Kongo. Muga mu nyuma amaze kuza gukorera muri Hope Talent, produit ndayumva ndavuga nti indirimbo irafise ikindi kintu umuntu ashobora kuyikorera igasohoka ari indirimbo aho ari wese ashobora kumviriza atari ujya muntu akunda politike. Niyo muri ako kanya rero namubwira nti aha turashobora kuririmbamwo ubutumwa bushobora gushikira abantu bari mwisite ndetse n'abandi bantu usanga bari amwatiye mu mwishengero, amwatiye mwisi, reka ndabivuge gutyo. Niho rero titre yabaye tutawacheka tu, hanyuma ubutumwa bwashikirijwe nibaze ko wari we wese yiyumvisemo, kuko twaravuzemwo abantu bagara, turavugamwo abantu biyemera ko bafise amahera, turavugamwo abantu batabwirwa kuja mu rusengero, turavugamwo abantu nyene baja mu bintu nyene vy'ibintazi. Niyo abo bantu rero twagombye kuvuga ati tuzobatwenga. Ariko gerageza kumviza iyo titre neza tutawacheka tu, ku muntu atayizi neza umengo ni titre y'izina y'indirimbo ya Beef. Nk'indabona titre je navuga ati none Penny yaje kuririmba Beef ubunyene, umuntu afite Beef nawe ninde? Mugabo winjinda ugasanga hari itandukano gatoye. Mugabo ubwo wavuze harimo karuka ka Beef kubuntu uriko navyumviza neza. Kuki mwashoye kuyita iryo zina iyo ndirimbo? Izina tutawacheka tu ni nkuko uvuga ko je ni izina kurumviza zarimeze rya Beef. Nta beef irimwo. Hip hop ni challenge, hip hop ni challenge. Urashobora gutanga challenge guhera kuri titre y'indirimbo ugongera ugatanga challenge ku mistari uba wakoresheje muri iyo ndirimbo. Burya hajya nta beef irimwo, nta beef irimwo ko je kenshi ndiko ndirimba ibintu byambayeko kenshi. Tutawacheka tu ni narabanye n'abantu kenshi bigira abantu babajuaji, mugabo ugasanga at the end of the day ntaco bari, ico bari nikijya nyene bategezwa kuba, ntibategezwa kurenzako. Nibo bantu bajya abantu rero nabwiye nti tutawacheka. Penny tumwitege iki muri kazoza, agikunda muziki we cyemeze gute? Nkuko nama nabivuze, iyi ni talent novuga ko nakuranye talent, nafise talent nisanzemwo. Sinshobora kuvuga ko mpagaritse gukora indirimbo kubera kugeza kuri uno munsi Hope Talent baranyemereye sponsoring, atari management canke label, sponsoring yo kumbwira ati Penny urashobora gukora indirimbo audio, turashobora kwahanja tugakora video yawe. Kubwiza rero ushobora kuvuga ko mpagaritse. Ikindi kintu naco no kuvuga yuko turi mu muji ntituzana amasuka, ahubwo tuzana ubwenge, tukongera tugakoresha na tana twahawe. No kuvuga yuko ndafise birthday itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri, maybe ndafise mu mugambi wo gusohora indi ndirimbo kuri uwo munsi, abantu babe barayitegurira. Hanyuma ikindi kintu naco nuko nshobora gukora ibintu bikundwa n'abantu, kuko n'umuziki bikundwa n'abantu. Ejo ugasanga nka wewe uravuze uti Penny kameme ino ndirimbo yiwe abantu barayikunda, ndashobora kumukoresha muri event iyo ariyo yose, soit ari ya publicité, soit ari concert, soit ari kindi kintu, ukambwira uti Penny kam ukore kino gikorwa. Sinzoreka kuza kugikora ngo nukubera ndi umu journaliste, no nzoza kugikora nkuko nakoze ikintu cyakunzwe n'abantu. Aho tuganye ku cheke kwa chuko mucho ese ko muri nivyo carimwe nkuna kuzowe kwacanga amashabiki, nisema mashabiki uko na wachanganya inakuwaje? Ntuona kumenguzo wavusanga koti imwe bimeze uku canke koti bimeze ukundi?
umufana afana umunyamakuru nta mufana kubera aririmba, mufana kubera amuha amakuru. Umufana nawe afana umunyamuzika, mufana kubera aririmba. Nibaze ko ivyo ari ibintu bibiri bitandukanye. Hariho ushobora kuvuga ati no munsi muri emission Kamikaze canke ntabonye ibintu vyiwe sinjoherwa, muga ntazavuga ngo muri emission ntumvise umuziki wa Kamikaze sinjoherwa. Ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Hari abantu usanga bidoga bavuga bati abamisha ko muri Buja Flavor bose asibaje muri muziki, bose bifuza kuba aba musicien, bose bifuza kuba aba superstar. Basanga ntibaje gupromoting indirimbo z'abandi, gupromoting indirimbo zabo cyo kimwe n'abamisha ko bagenzi babo. Kuri ico gihe kwa kanya wowe kubgawe cyo guha icimvo nyacyumvisa no kwavuga uko reka gutsitaza muri Buja Flavor abamenyesha makuru turi bangahe turirimba. Ico ni kibazo cya mbere no shobora kumuba. Ndazi nka batanu. Abo batanu rero twese turirimba, peut-être hari abantu tugira ibintu kubera passion. Urumva ugasanga umuntu arabiza arafise talent yo kuririmba, mugabo arashobora guca muri studio cyo gushika ahantu akaririmba, ugasanga ararimbiye umugenzi wiwe, araririmbiye mariage canke ibiki nibiki. Uwo ntushobora kuvuga rero ko ngo yoreka gusupportinga akazi kundi kumuririmbye ngo nukubera ivyo. Kandi entreta nibaze ko nta mumenyesha makuru umwe ashobora gusupportinga umuririmbyi ngo ashike kuri rujya rugero yishimira. Ni ingufu twese tuja hamwe tugashira hamwe. Nka jewe kabamenyesha makuru, indirimbo yanje nivyo yarasohotse, imaze imisi hafi indwi zibiri. Nta munsi ndashobora kuvuga ngo reka ngo indirimbo yanje ngo ndayivuze cyangwa ngo indirimbo yanje ngo ndayivugeko. Nkora kujya abandi abantu basanzwe bakora ku mbuga zabo ngurukana bumenyi, bagashirako amakuru atandukanye y'indirimbo zabo. En fait kandi je kubera mbandi mu journalist ugerageje gutembera nko ku rubuga rwanje rwa Instagram, usanga ko amakuru ya Loliro, Fariaz n'abandi ba Bface n'abandi baririmbye benshi, bisigura ko ndi muri no monde, de muri monde. Gusa ikindi kintu novuga kice kabana kagohe nkebura baru canke nkebura abafana, umuntu wari wese ahari. We need gusupportingana, umwe wese agasupportinga mugenzi we, kuko maze kubona kenshi umurindi arashobora gukora indirimbo nziza wari wese ahaciye mu mutima akayemera, mugabo ugasanga ntashobora kugaragariza abantu ko iyo ndirimba yemera. Ivyo ni ibintu tukibuze hani wacu, mugabo sikuvuga ni hani wacu gusa kuko nahandi hantu birahari, mugabo twebwe kugira twubaka ikintu kimwe twari dukwiye kuvyiga. Kwa umuntu nawe uvuga ati uyu muntu ntaje gukora neza kubera agiye kuririmba kandi akongera akaba no menshi makuru, azoba yihenze cyane kuko jewe mvyuka mu gitondo nkora ikiganiro, nkagororeza nkora ikiganiro, nkarara nkora ikiganiro. Nibi bikorwa vyanje ahanini bagenzanje bavuga bati uyu muntu yaje muri no game, reka tumusupporting. Penega tugushimiye cyane. Mbese ugiye ko wibutsa abafana bawe hosha kuusanga ku marezo social n'angire ushaka kuyagana. Reka nanjye ndabashimire nka Bujumbura TV. Gusa kimwe ndababwira nuko channel ya YouTube nkoresha ni Hope Talent Studio, kubera iyo sponsoring yabo nanjye nta kindi kintu mfise no bakinini atari uko ibikorwa vyanje boja kuri channel ya Hope Talent Studio bakagira subscribe. Hanyuma abakeneye kumenya ivyanje navyo byinshi baraja kuri Facebook bakandika Peniel Kamikaze 257 bakagira like kuri page yanje ya Facebook, bakaja kuri Instagram bakandika gucyo nyene bakagira following, bakaja kuri Twitter bakandika gucyo nyene cyangwa bakandika Peniel cyangwa bakandika Ndagijimana Peniel bakagira follow kugira ibintu byinshi babandanye babimenya. Hanyuma nkongera nkababwira nti umuziki ni wacu, ububuzi n'ubwi wacu, tureke kubutana ko nimba nakavuza ati mfise evenement kanaka tugende twese tuke kuvuga ngo naka ngo atagiri wabigize ngo ntivyogenda gucyo nyene. Nico abandi bantu badusumbya gukunda ivy'iwabo, dukunda ivy'iwacu, dukundane twebwe nyene hagati yacu, ibintu bibe vyiza. Then ndababwire nti tutawacheka tu. Merci beaucoup bro. Merci beaucoup namwe. Namwe kuza Bujumbura TV tubaje tubashimira kandi mwafasha kaya kuva mu ntango kigana kunda kinde gihera kuri mikoro kwa jengene big na kumena siko turi kamera zo kumena Peniel Kamikaze Nation right mumesha makuru n'umuririmbyi mumesha kuwa NGM niho besha mumenyere cyane ku ma video ugira kuri NGM TV tugira subscribe nawe nyene umusanga Peniel. Ibiganiro byinshi birahari, break time barashobora kubona Peniel ariko aragirana ibiganiro n'abandi baririmbyi ibintu bimera neza. Ugende kuri NGM urangena kwesha ibigana abandi baririmbyi nawe kandi ari umunivyi kandi tubakunda cyane, turabashimiye cyane. Ni Instagram, Twitter, Facebook ni Bujumbura TV, YouTube ni Bujumbura TV, www.bujumbura TV niyo ni website yacu. Ciao guys.
Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.